nitwa Uwimana Ornella, nkaba ndi umudamu yubatse, nkaba mfise umwana umwe. Nkuko mwabibonye tukaba nkaba ntwara iyo novuga gute shirahamwe canke une entreprise ihingura ibintu imicafu itabora na cane amapine yaheze tuyakuramwo ibikoresho bitandukanye byo kwicarako, byo gushariza mu mazu n'ibikinisho vy'abana. Amashure nakoze muri kaminuza nize ivyerekeye ubuganga santé publique, ariko mpejeje ishure nisanze ndiko ndakora ibi kuko ndibuka ko kera nkiri umwana nari nsanzwe mfise ibindi bintu nkunda by'ubugenegene, wasanga ndiko ndagira ubugenegene. Rero navyisanzemwo ndavuga ati kubera ko umuntu ahejeje ishure ntaca ashoka aronka akazi facilement, rero nikuremwo ya ngabire nari nsanzwe mfise nkiri mutoya, ndashaka kuvyaza umusaruro iyo ngabire nkayikoramwo ibi muriko murabona. Novuga ko jewe ubwa mbere nkigitangura kubikora negeze kuba ndabibona ahantu nkasuiva ku ma YouTube nka kuri Facebook, kuko n'ubundi vyari bisanzwe bindimwo ari ibintu nkunda. Vyaranyoroheye kuba no bibandanirizamo kuko narabikunda. Nabitanguye mu 2020 muri 2020 nk'umwuga, nk'ibintu bimbeshejeho, ariko imbere yaho hariho amaese nabanje gutangura gukora muga kubera nari nkiri ku ntebe y'ishure, nari nkiri muri kaminuza ntivyanyoroheye. Mugabo ese nari natanguye gukora muri 2016, ndayikorera abavyeyi banje barabishima, baravuga ati wow ibintu ni vyiza, urashobora no kubibandanya warahejeje n'ishure. Ko kuza kuvuga ati reka rero ubu mpejeje ishure ndabikore nk'umwuga, ndabikore nk'ibintu bimbeshejeho. Icambere novuga ko cabanje kungora kuko hari ukuntu tumeze yuhejeje nk'ishure na cane kaminuza, hari ukuntu wibona, hari ibintu ba warashize mu mutwe ati je nzoshika kuri ibi, nshaka ukibona ahandi hantu harenze. Rero ivyo vyaranteye novuga gute ama complexe rimwe na rimwe yo kuvuga ati eske noja mu mapine n'ukuri abantu nibambona ndiko ndakora ko ibintu vy'imicafu bazobifata gute, ko bari biyatonze ko nzobandi umuntu w'umuganga umuntu akomeye, eske bazobifata gute. Niyo challenge, niyo novuga cabaye icambere kubahuka kuja muri ivyo bintu by'ukuri. Ariko nubwo vyaranteye ubwoba mbwa narabikunda, narumva ndabikunda muri jewe. Mugabo ako koba abantu bandi hafi ababanyi comment est-ce que uyu muntu avuye kwiga anye aciye aja muri no domaine umenga ntibijanye, ico carabanje kuntera ubwoba. Mugabo ko mvya ibintu vyanje ariko biradudubiza muri jewe, vyabaye ngombwa ko ubwo bwoba ndabushira pa ushobora gukora. Yari imbogamizi ya mbere kuvuga ngo hari ico ntashoboye kubera ndi umukenyezi, hari ico ntashoboye gukora kubera ndi umukenyezi. Numva umenga ubunye biriko biragenda bigabanuka kuko turama nk'abakenyezi biramaze kuboneka ko hari ivyo natwe dushoboye, biramaze kuboneka hari ivyo duterera, biramaze kuboneka ko hari contribution natwe tugira kugira dushobore gusahiriza imiryango yacu. Jewe novuga ko mu kibano mbayemwo bwa mbere nyene abantu baribaza ati none ko bigaragara ko ufise n'utugara duke y'ukuntu, eske ibi bintu urabikora by'ukuri bigenda gute, ntibikuruhisha canke ntibigira iki? Ariko ico ukunda, ikintu umuntu akunda, nimba kigutwara izo nguvu, nimba kigutwara iki, urategezwa kugikora kuko ni ikintu cawe, ni passion, ni ibintu ukunda, uri oblige kubikora. Kandi utarengereye akarimbi mbona ko atakibazo kiba kihari, kura inshingano zawe nyine ibintu bujejwe gukora. Je novuga ko ahanini umuryango waramfashije kuko babona ari ibintu biko biradudubiza muri jewe, ari ibintu mara ku mwanya, aba n'ibintu ndiko ndakunda kuko hari igihe novuga ko ntarubaka ntarashinga urugo, abavyeyi banje baramfashije kuko barabona ko ari ibintu nkunda. Ugasanga ya mahera bita avant de poche sindayafishije ubusa, singiye kuyagura ico nashaka, ariko ndayegeranije peut-être ndaguze nk'irangi ugenze kugira ese ico kintu nashaka kugira ndabe ko gikunda. Rero bimaze kubona ko ivyo bintu bikunda, narifashe ndavuga ati ibi bintu reka ndindire peut-être nzoronka uburyo, rero ndabikore nk'umwuga. Maze kubaka noshimira umushinga nawe wanje kuko yaramfashije ati rero reka kuri ivyo bintu mu vyiyumviro, kuri ivyo bintu bw'umuvuga bishira hagaragara mu mutahe ati tangura turabe ko ivyo bintu bikunda. Voilà, naratanguye kandi ndabona ko bikunze, ndashika kuco nayo nifuza.
umwuga nkora urantunze kuko bwa mbere nk'igitangura nariyumvira ati ibi bintu ko bitamenyerewe mu Burundi eske abantu bazobikunda eske singiye kwironsa mu bintu bitazokunda singiye kwishira muri risque bizogenda gute mugabo nasanze yuko uko wubahuka gukora ikintu urubahuka swatura birakunda canke bikanka ariko novuga ko nshimiye Imana ko nasanze byakunze nasanze ahubwo abantu babikunze ku buryo bwa mbere nakorera muhira nakorera aho nsanzwe mba mugabo ubu unyi nashoye kugurura ikibanza ndiha amahera rero novuga ko urantunze kandi ndashobora no kuriha aho ndiko ndakorera kuvuga umutahe natanguje amahera atari menshi natanguje ibintu bikeya natanguje ivyo nari nshoboye kuronka natanguje salon imwe ego hanyuma uko nagenda akora ko abantu bagiye barabikunda niko nagendagira amasalo menshi niko nagendagira amakomande menshi cyane ku buryo mvuga ko unyengeze ku rwego ndashima mu by'ukuri jewe umwuga wanje novuga ko ndawufata nk'umwana wanje kujya kuntu umuntu aba afise umwana kujya kuntu aba afise ikintu c'agaciro agarda niko ndawufata ko n'umwuga untunze kandi n'umwuga mbona ko usahiriza no mu rugo kuko birafasha uri umuntu w'umukenyezi ko utaguma usaba mwanya wose utaguma uzeye amaboko ku muntu mushinga ntayo biraryoshe kuba hari ico nawe uri kura contribuer kuba hari ico yabuze kanauka ugaterera biraryoshe ndafata ko ari ikintu kintunze kandi gisahiriza umuryango ni ikintu mpagaciro cyane kuko kirambeshejeho kibeshejeho n'abandi twashoboye gukorana bakaronka akazi bakabenefisia hariho abakozi batatu bari bakora misi yose hariho n'abandi bagenda barakora ku biraka bagenda bararonka ubwa mbere novuga nk'igitangura intambamyi nahura nazo nk'igitangura zari zo kubura ibikoresho nkoresha wasanga ndiko ndabikota wasanga hari ivyo ntariko ndaronka binyorohereza kuba nokora bikagenda neza ariko novuga ko ubunyeza zisa n'izagabanutse kuko hari ibikoresho naronse nashoboye kuronka bikanyorohereza gukora akazi ikindi byari intambamyi nahora ngira bwa mbere zari zo kubura matière première izo pine nyene wasanga ndiko ndazirondera abantu ntibumve ntibafacilite kuzironka kuko bavuga ati izo pine uyu muntu agomba zikoreshe iki mu by'ukuri ugasanga ntibariko barazimpa bibaye ngombwa ko ndinze guca ku bandi bantu kugira izo pine ndazironke mugabo aho ngiye ahagaragara nkabivuga ivyo nkora barabonye ko izo pine ntariko ndabakinisha abo bantu mba ndazikeneye by'ukuri kuzikoresha usanga ubu rero novuga ko intambamyi nyamukuru ubu mfise ni ikibazo ca déplacement aho usanga ndazikura kure bikaba ngombwa ko ndazishikana aha kuri atelier niyo ntambamyi nyamukuru mbona ndiko ndagira ubu icambere novuga ko ikintu cambere gikozwe coshobora kunyorohereza mu kazi kanje kamisi yose eka nakabandi bikorera utwabo nasanze ko ahanini twohimiriza ugwaruka twohimiriza abarundi gukunda ivy'iwacu made in Burundi tugakunda ibintu vy'iwacu tukabiha agaciro mu by'ukuri tunakora n'ibintu vyiza rero tugiye abantu baradufasha bakagenda barakunda bakumva ko ivyo dukora natwe ari vyiza kuko uri kuraraba aba bari na vyiza mu by'ukuri mu ugasanga umuntu ariko yihutira gukora ibivuye ahandi kugura ibindi bivuye ahandi rero nohimiriza ugwaruka nohimiriza abarundi gukunda ibintu by'iwacu bakadushorera tukaba wakuhaje akatumotiva akamuntu mva notera abandi abakenyezi ugwaruka cambere n'ikintu cyo kwikuramwo ubwoba cyo kintu ndakunda kukivuga cyane ni kwikuramwo ubwoba aha anye mu kibano abantu bagendana ivyumve abantu bagendana imigambi ariko iyo utayisohoye ngo ijya ahagaragara izokwama iri mu mutwe nyene rero nohimiriza abakenyezi kwikuramwo ubwoba ico kintu ukagikora uba witeze ibintu bibiri swati kirakunda canke ntigikunde mugabo uzomenya gute ko gikunda utagitanguye no kwikuramwo ubwoba umuntu agakora ivyo nyene biko biradudubiza muri we akabishira ahagaragara kugira ntihazobona ko byakunze canke bitakunze muri make numva ari kwikuramwo ubwo bwoba umuntu abasanzwe afise Ornella Uwimana yibona muri kazoza azoba ari umuntu yagize entreprise ikomeye afise abakozi yongajije benshi kuko uko
mvuga ko ari batatu ndifuza ko bashika 100 ndifuza ko hari abajene shomero bava mw'ibarabara babimenya bamenya umwuga ba beneficia muri entreprise yanje ndifuza kugira abakozi benshi kandi bashobora kwitunga bivuye muri bino bikorwa byanje nkora hari ibintu ndiko ndategura kuko biransaba uburyo bumwe kugira ngo uzoza ngana ashaka ko ndamwigisha ashobore nawe kuba yobironka biracari mu nteguro ni ibintu bisabwa kwiga ko kugira negeranye ibikoresho sishaka kwigisha umwe sishaka kwigisha babiri kandi ndashaka kugira formation ku bajene benshi rero ibikoresho binsaba ko ndinda kwegeranya kugira abantu bazoshobore kwiga nabo ni ibintu biri mu migambi kandi ndavyifuza jewe concurrence si novuga ngo irantera ubwoba kuko concurrence nayo rimwe na rimwe ni nziza kuko bica bituma nawe ugira kuhasha bica bituma nawe uticara kuko iyo ufise umuntu ariko araguconcurrence ntiwicara mugo iyo ufise umuntu ataguconcurrence nawe nta recherche yandi ugira usanga wabaye rimwe na rimwe ikinebwe mugabo ayo ndashaka ko quand même ntigungira ko ivyo bintu byanje fise nce gituma mfise ibyifuzo byuko hogira nabandi babimenya. Green Furniture Business ikorera kuri avenue de l'université en face y'ishure Michel Archange. Ivyo dukora rero durakora intebe umuntu ashobora gushira muri salon, turakora intebe umuntu ashobora gushira muri barza, muri jardin, ahantu kuri piscine. Tukakora n'ibintu by'abana amajouet y'abana udupousse tw'abana utujouet amabalançoire byo byose turabikora. Numero de telefone ni 72 46 16 75. Esubiramo ni 72 46 16 75.